hari inyigisho fise, inyigisho nise ntiwibagire ibintu bibiri. Nivyo ari ibintu vyinshi udakwiye kwibagira, ariko hari ibintu bibiri ndashaka ko wibagira. Ntuzo kwisoma mu Imana. Piyo usoma muri Yosuwa, ni Yosuwa, Josué ni Yosuwa. Mbere yuko asoma icyo gice cya 4, imbere yuko usoma baguhaye mikro. Okay. Imbere yuko asoma musomye Yosuwa igice cya 3 cyose muza kusoma, icya 4 cyose muza kugisoma, bira mwumvye ngoma kuvuga ngene murazi ko baje buse kya gitukura. Abanyisraeli bavuye muri Egiputa baraje kya gitukura, hanyuma harageze ikindi gihe barasura kuri ikindi kiyaga ruzi gitwa Yorodani. Ingene bajabutse naho nyene n'igitangaza. Abantu benshi bakunda kuvuga kya gitukura kuko nico tuzi bakiva mu buja, sivyo? Bakiva muri Egiputa. Ariko imbere ya Yorodani naho nyene baje binjiye mu isezerano, hariho abaye igitangaza. Igitangaza cya kuri kya gitukura, Mose Imana amubwiye aduze inkoni yiwe cyangwa zamura inkoni yiwe. Ariko Yorodani Imana yabwiye Yosuwa, abwira abaherezi cyangwa mu Kinyarwanda n'abatamvyi, abasacrificateur, ababwira ati bafate isanduku y'isezerano, babanze binjiye bonyene. Nibo batanguye kwinjira mu mazi. Binjiye n'abandi bashaka kurikira, barajabuka bose. Aragaturone bamaze kujabuka, hasigaye abo baherezi cyangwa abatamvyi bamaze kuvayo, uwanyuma kuye y'ikirenge. Haleluya! Yorodani cyari cyugurutse kuya kwikiya gitukura, cyari cyugurutse, baraja haruma. Ninge mwumva nibaca mu vyondo, baca ahantu humye kwe gitangaza cy'Imana. Bamaze kurengana, abagerezi banyuma bakwiye y'ibirenge, haca sura rugara. Uruzi shasura kubera ngo rwari rumeze. Rero ko ari byinshi, umwanya dufite ni mutoya, nabavuye muze gusoma cyose cya 3 n'icya 4. Ariko inyigisho ndayihagaze muraza kuhabona ni kuva ku murongo wa 15 agende buke nazo namuhagarika, dushaka gusoma gusha ku aho gice giherera. Tanga 15 verset 15. Yosuwa 4 hera ku 15. Uhoraho abarira Yosuwa ati barira abaherezi barerure isanduku y'ibishinga intahe bave muri Yorodani. Baveyo kubera abandi bari bamaze kujabuka. Bandanye. Nuko Yosuwa abarira abaherezi ati nimuduge muve muri Yorodani. Maze abaherezi bareruye iyo sanduku y'isezerano ry'Uhoraho bavuye muri Yorodani. Bashitse imusozi, amazi ya Yorodani asubira gutemba aho yahora. Arenga inkombe nk'uko yari asanzwe. Ubise bamaze kurengana, amazi ashasura kumena nk'uko yari asanzwe. Bandanye. Abantu baduze bava muri Yorodani ku munsi w'10 w'ukwezi kwa mbere, basagaza igirugali iruhande rw'iburasirazuba rw'Yeriko. Mwumvize rero 11 yamabuye 12 bakuye muri Yorodani. Yosuwa ayashinga igirugali. Maze abarira Abisirayeli ati mu bana banyu nihagira uzobabaza. Ugeze he? 13 na rimwe. Abana banyu babaza mu Isirayeli. Bandanya. Maze abarira Abisirayeli mu bana banyu nihagira abazobaza base mu bihe bizoza bati aya mabuye n'ayiki, muze mubabariye muti nuko Abisirayeli bajabutse uru Yorodani nk'abaca ku musozi. Ati kuko Uhoraho Imana yanyu yakamije amazi yago imbere yanyu kugeza muhejeje kujabuka, nuko yagize ikiyaga gitukura. Banayosha kuri 24 urangize. Igihe yagikamiriza imbere yacu kugeza duhejeje kujabuka, kugira ngo amahanga yose yo mw'isi amenye yuko ukuboko k'Uhoraho gukomeye, batinye Uhoraho Imana yanyu ibihe vyose. Haleluya! Ntiwibagire ibintu bibiri.
ntiwibagire ibintu bibiri ngira mvuge icyambere barajabutse Imana igira Yosuwa ati babwire bafate umwe wese mu miryango ya Israeli 12 umwe wese afate ibuye aritware arigumane nazopfa hari umwana wiwe azorigumana. Haleluya. Rimwe aravuga ngo gutanga icumu bya Samuragura bibona bafata icumu rya se akarisigira umwana wiwe nawe akasigira umwana wiwe ni ryari nyene sivyo iryo buye rigume ngaho umwana yakwaza ati papa ko mbona ibuye mu kabati isigura iki ni vyiza ko umwana wazokubaza ucumugira uti uhoraho yaratujabukanye Yorodani humye. Ndabwira ko ikintu cyose Imana yagukoreye nishaka kucibagira. Ibintu byinshi Imana idukorera ntidufata amabuye dufata amabarafu. Amabarafu murayazi atari muri frigo acagira gute atari muri frigo acagira gute arayonga haje ubushuhe cyangwa temperature ashu acagira akayonga. Akimana ngira ati nufata ivu nufata igiti nufata barafu fata ibuye. Amabuye yarahari gihe Yesu yahari no musore mu Israeli riya buye ryacahari nijashaje ibuye ryari ryacahari avuga ati abana banyu muzobabwire ariko musomye neza murongo 44 igikuru suko mubwira abana banyu igituma yashaka kubwira abana babo kugira abana babo bazobwira abana babo n'abana babo abuzukuru babo bazobwira abana babo bana majambo bantu bazokoma bibuka ico jewe uhoraho nakoze. Ikibazo dufisa n'abantu turibagira ushobora twibagira agakiza bahawe sen sangira gera siko musoye mu nabambesha 11 1 Corinthiens 11 barasigura neza sen ico gisigura sivyo sen hajya bahura ico bisigura. Yesu bavuga ngo ntimuze mwibagire na nimwe ntimuze mugire mwibagira urupfu rwa Yesu. Kweki Yesu ashaka bibuka urupfu rwiwe kuko yaratanze amaraso yiwe yarakubiswe yaragize sacrifice yaratanze ikimazi yaratanze igitambo kubwawe nashaka rero kuvyibagira. Cyo gituma Yesu yavuze ngo igihe cyose muzokorana mwame mwibuka urupfu rwanje. Haleluya. Ariko tutabeshanye abantu bibuka urupfu rwa Yesu ni bangahe atari kuri Pasika cyangwa rimwe na rimwe muri sensen ariko yashaka ko tuvugibuka imisi yose. Ukwiye kugira umutima wawe ukawibutsa icyo Yesu yakoze nimba warakijijwe akiza twera neza Yesu karonka ariko haraje ubushuhe haraje ibibazo mu isi mu buzima bituma ibyo twabonye biyonga. Ino nyigisho ishaka gufasha ivyo Imana yagukoreye bicike ibuye nibisure kuyonga. Hari amapaje umaze guturuna mu buzima waranezerewe tubise nta abantu bashinga intahe twashize intahe twaranezerewe ariko ari gihe umengo byaraheze ariko nashaka ni mwizina rya Yesu nibisure guhera ivyo wazitse ubizukurure. Kubera iki kwera ndiho arashaka kukonsidera ivyo yakoze arashaka ko wibuka. Ikindi ashaka kwibuka ni iki twabibonye dusome ikindi imbere yuko tubandanya dusome muri Deuteronome no kusubira mu vyageze Deuteronome 6 gusubira mu vyagezwe 6 mu Kinyarwanda ni gutegeka kwa kabiri 6:12 tunyarutse hari ibintu bikomeye tugira dusome mu mwanya. Deuteronome 6 verset 12 gusubira mu vyagezwe 6 igice cya 12. Muze muheze mwirinde ntimwibagire uhoraho yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Hera kuri 11 rero numva mu Kirundi bivuga 11 soma 11 verset 11 n'amazu yuzuye ivyiza bandanya vy'uburyo bwose mutashizemwo n'ivyobo vyimbiwe kubika amazi mutimvye n'imirima y'imizabibu n'imyelayo mutateye mukarya mukama mu gahimbo. Mukarya mukama mu gahimbo. Muze muheze mwirinde ntimwibagire uhoraho. Nawe ufite biya ikirundi cyavye shasha nawe ise shasha
soma twumve muri 12 mu kirundi muhe mikro gatoya muhe mikro anaka inge shasha okay soma twumve ngene bayivuza ngaho verset 12 Deutéronome 6 verset 12 aravuga ngo muzoheze mwirinde ntimwibagire uhoraho yabakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Okay, nico kimwe n'ibi. Reka bivuga mu Gifaransa na bisobanure neza. Hasi icyongereza mu Gifaransa avuga ngo lorsque tu mangeras et tu rassasieras, ngo niwamara kurya ugahaga. Pana gahimbo cyabona akayeri sivyo, ngo nimwamara kurya mugahaga. Umurongo 11 bakavuga ngo nimwashika muzabamaza umutubatse muzoronka. Uvuga yuko igihugu cy'isezerano hari ibyo Imana yateguye abanyamahanga cyangwa abapagani babubakiye amazu, babateguriye ubuzima buzobamo. Nimwashikayo mukajya mugahaga sivyo, arulise ko babivuga neza. Nimwajya mugahaga, garde toi d'oublier, wirinde kwibagira. Agahimbo cyangwa guhaga kenshi umuntu acayibagira. Guhaga no kuvuga iki? Uri mu bisubizo. Ubu byose mambo sawa sawa, nta kibazo kihari, warigeze gusonza bikankuja bagufasha, ubu naho ufite akazi keza, uri stable, nta kibazo na kimwe, ariko wibagiye waguhaye uwo mugisha. Abantu benshi baradezerwa baronse umugisha, ariko baribagira iyo umugisha wavuye. Avuga ngo nimara kujya ugahaga, garde toi d'oublier, wirinde ntuze wibagire uhoraho. Haleluya. Umurongo wananywa ngo yagusohoye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja, maison de servitude. Hari ahantu twese twavuye aho tugeze, nibyo nturashaka dukwiye gushika, ariko ari ahantu wavuye. Ariko aho uri hose ijambo ry'Imana kwizera munsi, wirinde kwibagira. Ayifashe kubera ko umuntu yibagira kubera guhaga, ntakomerwa neza. Cyo kimwe, ikindi kintu kituma umuntu yibagira ni ibibazo byinshi. Ariho rero ikintu bibiri nashaka nabwiye ko inigisha yahise ngo ntiwibagire ibintu bingahe? Bibiri. Icyambere rero tukibone muri Zaburi 103 umurongo wa 2. Psalm 103 verset 2. Angela afite biya y'Ikirundi nawe nyene akabarategura ahandi. Ahandi ni de chronique ingoma ya 2. We banzusome aho muri Zaburi 103 umurongo wa 2. Psalm 103 verset 2. Mutima wanje himbaza uhoraho. Akobwira nde? Mutima wiwe. Umutima wiwe, muga mutima ukarabwira ni soname mushaha wiwe. Abwira mutima wanje ngo gira gute? Himbaza uhoraho, ntiwibagire ivyiza yakugiriye byose. Ukuntu Pio ariko arabisoma, urumva ko arasoma nyene sivyo? Ariko ari kubwira umutima ukawukangura. Mutima wanje. Lazi je nabwire, iyo ni kenshi ni mu bintu ibihe bigoye by'ibibazo. Hamwe wumva yuko wo kwidodomba. Sibwo mu mutima wanje. Ndafata urutoke nkagira gutya. Mutima wanje. Apana vuga ngo gira gute? Ngo gira gute? Himbaza ni hezagira. Nabwiye ko ari hezagira sivyo? Mu Gifaransa ni béni, mu Cyongereza ni bless. Hezagira. Haleluya. Ndabwire umutima wawe udawutegetse muri kamere yawe ntuzohezagira. Sivyo? Kenshi hari umubiri kamere yawe ishaka gusunika kubona ibibi kandi no kwikunda, ariko umutima wanje hezagira. Haleluya. Tegeka umutima wawe uhezagire. Umurongo wa 2. Béni l'Éternel. Hanyuma ngo niwibagire ivyiza yakugiriye byose. Yabwire nubwo uri mu ngora no muzi, hari ivyiza yagukoreye. Hariho ivyiza yagukoreye. Hari neza y'uhoraho yandiho mu buzima bwawe. Nta muntu ushobora kuri mu kiriyo muri kano kanya, ushobora kuri mu marira, ushobora kuba mu rugo bimeze nabi. Uko bisa kose mu buzima bwawe ukungana uno munsi, hari ikintu ndiho yagukoreye mu buzima. Hari ikintu kirahari, si kimwe si bibiri si bitatu, birahari. Hari amapaje wamaze guturuna mu buzima bwawe
bwira umutima wawe n'ubwenge bwawe ibuka ntiwibagire ineza y'uhoraho. Kenshi turayibagira, nabwiye igituma twidodomba kenshi. Twidodomba kubera twibagira. Umuntu yidodomba kenshi aba yibagiye. Hari umuntu ashobora kugirira neza cyane, sivyo? Hanyuma akagira ikintu udakunze, ariko kubera ibyiza byinshi yagukoreye, bavuga ati ko ari wewe nta kibazo, sivyo? Irashika ko ari wewe nta kibazo. Umuntu avuga ngo ko ari wewe ndazi ibyo wankoreye byose, hano hantu honyine nta kibazo. Kubera uvuga uti kamuciyemo, ariko Imana nikamucamo na rimwe. Icyo kintu ubona ko kitanezereke kutezera mu buzima bwawe cyagushikiye, suko byamunaniye, suko yarambiwe kugira neza, suko yarushe, nuko ahubwo abandanye kukugira neza mu buryo utavyumva. Twidodomba kubera tudatahura igituma ibibazo bibaye mu buzima bwacu, ariko niwamara kuvuga uti ntiwibagire, banza ureke ibyo uri muno munsi, urabe inyuma ibyo agukoreye, wibutse umutima wawe. Wibuka ngene babwiye ngo mufate amabuye mubwire abana banyu, hamwe twasoma ubwa mbere murongo 44 muri Yosuwa 4 ngo amahanga yose azomenye uhoraho kandi atinye. Haleluya! Kubera ubushobozi bwayo n'ineza yayo. Harashaka tubona ubwa mbere ineza y'Imana, la bonté de Dieu. Ikirundi ni ineza, sivyo? Icya mbere udakwiye kwibagira niki? Ineza y'Imana. Kandi iki? Haleluya! Umuntu ushobora kweza kwereka Imana ishira agaciro gose ko umuntu yibuka ineza yayo. Ngenda bereke ngene Imana iri sensible. Imana ndashobora kwikawusha, ndashobora kuba indifferent iyo uri kuribuka ineza yayo, cyane cyane mu bihe bigoye. Reka nakwereke tusome muri 2 Chroniques ingoma ya kabiri igice cya 5. Ingoma ya kabiri igice cya 5, 2 Chroniques 5 verset 13 à 14. Ahanagara bereke ndakunda kwizana ino murongo nigihe Salomo yakorubaka inzu y'Imana, temple de Dieu. Ariko we ko ararimbaza n'abaherezi cyangwa abatamvyi mwumva amajambo yavuzwe, bavuze ndashaka twumve ikimana ikora iyo wibutse. Haleluya! Iyo wibutse ineza ya umbe igeni chikora. Murongo wa 13 Ngoma ya kabiri igice cya 5 murongo wa 13. Nuko abavuza inzumbete n'abaririmbyi bahuza amajwi bakumvikanisha ijwi rihuye, batazira uhoraho, bamukengurukira bakavuza ijwi rirenga, ijwi rirengera izo nzumbete n'amatowazi. Geza ngaho bavuga ijwi rirenga, nuko hari ibyuma nk'ubu bavuga mugabo baravuza amajwi cyane. Bavuga gute? N'amatowazi n'ibintu bicurarangwa, bagatazira uhoraho bati uhoraho ni mwiza, uhoraho ni mwiza, imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira, imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nuko ako kanya igicu cy'igitungu gica cyuzura mu ngoro y'uhoraho. La présence de Dieu kiruzura aho hantu, bituma abaherezi badashobora guhagararayo ngo bahereze. Confusion kubw'icyo gicu, kubwiza bw'uhoraho bwari bwuzuye muri iyo ngoro yiwe. Ubwiza bw'uhoraho bwari bwuzuye aho hantu. Igicu cyamanutse ryari? Mwakurikiye? Ako kanya nimukurikira, yavuze ngo ako kanya, siko none yavuze ako kanya bagitangura kuvuga, habanze ngo en ce moment, ubwo nyene aho kanya ngo acyage hamanuka igicu ku buryo bazasubira kubona. Haleluya! muko murabikurikira. Igihe cyose uvuze ineza y'Imana ngo imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira, kenshi iyo twidodomba turiko questioninga, turiko turabaza Imana kuvyerekeye imbabazi zayo. Imana hankunda cyane, yemerekeje abandi cyane, sivyo? Uri kuribaza mbega imbabazi z'Imana ziracyahari? Kubera ko Imana bino bintu wabiretse. Inde umuntu atarigira abaza Imana ngo kubera ko bino bintu wabiretse. Iyo wajije icyo kibazo uvuze ngo hari imbabazi z'Imana wigeze kubona,
zarabaye expiré pendant un certain moment. Ubu rero uri muri temps d'expiration. Imbabazi z'Imana zahetse. Ariko bavuze ngo imbabazi z'Imana zamaho ibihe bidashira. Bisigura yuko atabibazo bagira abantu. Ariko baravuze ati uko biza kose nubwo byabishe ariko imbabazi z'Imana zambaho. Kuko Imana yacu ni Imana nziza. Bavuze la bonté de Dieu. Ni imbabazi zayo zamaho ibihe bidashira. Iyo uvuze imbabazi z'Imana hariho déclenchement, hariho ubushobozi, hari igicu utabona. Haleluya. Nabwiye ko mu isezerano rya kera ibyo tubona uno munsi, ibyo tubona mu isezerano rya kera ni ishusho cyangwa igitutu cy'ibyo tubona uno munsi, sibyo? Igicu rero cyaramanuka kiya gihe, n'uno munsi kiramanuka. Haleluya. Kiramanuka ariko ntacubona. Kimanuka ryari? Iyo uri kurarekonesa ineza y'Imana. Iyo wibuka ivyo Imana yakoze, yuko utingo uko bisa kose imbabazi zawe zamaho iyo bidashira. Kwibuka ikintu cya mbere ineza y'Imana. Mwavyanditse? Reka ndabasabe muzobwira exercice igihe cyose mutanga gusenga, ufume wibuka ushobora kwiyumvira basi urupfu rwa Yesu. Na mwanya munini ifata. Yesu warakoze kuza. Haleluya. Warakoze kubambwa kubwanje. Ntimuzi icyo bikora ku mutima wa Yesu. Sinzi umuntu ntimurabona igihe wigeze gufasha abantu. Hari umuntu wigeze gufasha akantu gato. Abantu bafashe ibintu byinshi baranavuze kwikwibagira. Wa muntu w'akantu gato akaza ngo uyu munsi wigeze kumfa amafaranga ya bisi. Narashyize pfukama ngo nabona gusengera iminsi yose. Ntunamwibuka n'isura n'izina. Wibuka n'umunsi wayamuhaye. Ariko abikubwiye hari ikintu bikora umutima wawe. Kubera iki? Umutima w'Imana uri sensible, urakogwa ko umuntu yibuka ikintu yamukoreye. Nimba ari ikintu cya mbere Imana gukoreye gusumba ibintu byose nagakiza. Bitaravye ingwara wari kuracamwo, bitaravye ingorane mu buzima bwawe, ariko igihe cyose uri mu masengesho wame wibuka urupfu rwa Yesu. Amen. Icya kabiri, wame wibuka yuko ivyo ufise atana kimwe ukwiriye umerita. Amen. Ndiga, ndazi ubwenge, ndakora, ndateka umutwe. Oya, shima Imana kuneza ya ivyo ufise byose umenye ko wabihawe. Haleluya. Wowe umuntu yibuka ineza y'Imana. Kandi ari Zaburi na toisoma, muze kuyisoma muyandike. Zaburi 103:10. Psalm 103 verset 10. Ndakona navuga ngo ndagushima ko utaduhanira amakosa yacu. Ndababwiza ukuri. Yaba Imana idukubita ku makosa yacu. Uko turi ngaha twese ndeko ari ngaha twarapfuye. Twese hari ama faiblesse menshi Imana ikwihanganira ikagerageza gufasha nguveyo. Tukabona ibisanzwe. Ntidukwitwa uko tugize amakosa. Ariko ineza y'Imana nidukwikuje. Idutwikiye dukwiye kubishima. Niko babwira amasengesho abantu bakuze. Imbere yo gusaba imituga, imbere yo gusaba amazu, imbere yo gusaba visa, imbere yo gusaba ibindi bintu, banza wibuka ineza y'Imana. Banza ushime Imana ko ari imbabazi zayo zamaho bibe bidashira. Naho cyagatatu nukumenya yuko igihe cyose wakoze ikosa, igihe cyose waguye mu cyaha, iraguha deuxième chance. Abantu ngere tumeze murabizi, sivyo? Umuntu yaguhemukiye. Ushaka gusaba guhura nawe. Hari abavuga ati bashaka kuba ibibazo ko yagize ingorane, ariko bavuga ati biramusha sinene gusaba kubona mu buzima bwanje. Kubera iki? Naramugire confiance arandeseva. Ariko yawe Imana imeze gutyo. Ninda bayicaye ngaho no munsi. Ninde yosura gusenga Imana ikamwumva. Mbega ko twifata nk'ibisanzwe. Umengo turindiriye ubundi butumwa bwa hatari. Fata imisozi. Ariko kwiyumvira kwibuka ineza y'Imana. Haleluya. Ni ikintu gikora ku mutima w'Imana ihimbara. Ndashaka guhimbara Imana. Nimba ushaka guhimbara Imana, menya umutima w'Imana. Menya ivyo ashaka kumva. Nivyo turakona kuvuga ngo amashimwe, Imana izagira amashimwe. Ariko wame wibuka ineza y'Imana. Wame uvuga ko imbabazi zayo zamaho. Wamushima Imana yuko aho uri siho uri kare.
kandi ko yagufasha kandi zo gushoboza nta na kimwe wishoboje wenyene dukwiye kubishima iminsi yose niba utari bishima amasengesho yawe kuva uno munsi uzotanga ushima wame wibuka ineza y'Imana haleluya mbega barakeneye kuvuga ineza y'Imana reka nareke umurongo wa kabiri wa nyuma wikuvuga ineza y'Imana naco tuja ku cya kabiri tuje muri 2 Chroniques nyene Chronique ingoma ya kabiri cya 20 2 Chroniques 20 ini nkuru muzi kenshi munda kuyabwira usome umurongo wa 223 murayizi inkuru ayo Shafati yari yatewe abana b'Imana batewe n'ingabo zitatu ibihugu bitatu babakiye mu kwatera asubwoba atankomeza afise ariko ahitamo gusenga no guhimbaza soma umurongo wa 20 verset 20 kubegene basenze bukeye bwaho barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa uri he ndabo imbere ko bandanya nashaka mumbe yuko ahanye izi ngabo bagira tubwire bari bahanganye n'abansi ku mpande zitatu babarusha inkomezi sivyo mumbe kugira mu vyumbe neza turi kumwe kugira mu vyumbe neza nashaka mumbe yuko isengesho twumve abantu bagira basenge n'abantu bari désespéré vuga bataye ivyizigiro batanguvu bafise batabona ko bishobora ku nkomezi zabo ushobora kuri muri situation ubona ko ikibazo cyawe cyakunaniye warasenze wagiye kwa muganga wararondeye batanze amafaranga birakunanira ubwenge bwawe amafaranga yawe inkomezi zawe ntibishobora guha intsinzi ugeze muri iyo situation nashaka ndakubwira yuko iyo situation uri muri yo usengera isengesho ndetse kubereka ngene basenze hageze kuvuga ineza y'Imana cyangwa imbabazi z'Imana twumve umurongo na 20 bukeye bwaho barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'Itekoa bagitangura kugenda Yehoshafati ahagarara ngaho aravuga ati ni mu ntege amatwi yemwe bayuda namwe ababa i Yerusalemu mwizere uhoraho Imana yanyu mubone gushikama mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda nuko amaze kuja inama n'abantu ashiraho abo kuririmbira uhoraho no kumutazira bashazishije ukwera kugira ngo bagende bitangira imbere y'ingabo baririmbe bati nimushime uhoraho kuko imbabazi ziwe z'amahoro Imana ishimwe bari mu ntambara banganye n'ingabo bazanye ne korale imbere abafite amakano imiheto banda muci inyuma iyo miheto yanyu nakena kimaze yatunaniye reka tuzane izindi ngabo haleluya bazana abaririmbyi imbere yumvire abo bansi izo ngabo zitatu bacha bose bakwagira ngo aragwaye mu mutwe abagabo n'amakanzu baje kuririmba ariko Yehoshafati yaronse yishurirwa yuko niyavuga amajambo nkaya hari izindi ngabo zitaboneka ziri dans le monde invisible zimwe Elisa yabwiye avuga ati Mana mugureke hazi abone hari izindi ngabo ziri ngaho pour toi igituma zidakora nuko utaratahura kandi je muri position ukwiye kubamo kugira zishobore gukora mu buzima bwawe abo sinavyumva ariko aravuga ati nimuzane abaririmbyi bitangira imbere bazi imbere batanga gusenga yavuze ngo iki bavuze gute ngo nimushime uhoraho imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira nuko bagitangura imbabazi ziwe zamaho bidashira avuze ya majambo nyene haleluya ya majambo nyene tuweje gusoma muri 2 Chroniques 5 ya yandi nyene bavuga ngo ako kanya hacamunuka iki igicu ubu nyene aje kuya majambo hacabiki 21 hacabiki nuko 22 hacabiki
nuko bagitangura kuririmba no gutazira bagitangura mu gifaransa bavuga ngo au moment où l'on commençait les chants et les louanges uhoraho ashiraho abo guca igico abari baje gutera ibuyuda aribo bamoni abanyamowabu n'abavuye ku musozi seyiri baca basubiranamwo bande basubiranamwo abansi bawe bo mu buryo bw'impwemu barasubiranamwo tanguye kureneza imbabazi z'Imana ko zamaho ibihe bidashira. Icyo tukabyumva hariho abantu bakurindiriye gutya n'inkota na satani, hari ingwara zikurindiriye, hari ibijeya ibigatanya bikurindiriye, ariko umunsi wavuze ngo uhoraho, haleluya, ineza yawe yamaho ibihe bidashira. Nimushime uhoraho, tazira, vuga ubwiza bwayo. Mbega bari gushima Imana gute bamerewe nabi? Bari bamerewe nabi, tuza kwibona mu mwanya muto, tuza kubona isengesho yasenze akivyumva ko yatewe. Yoshafati ngo yarajugumiye ubwoba buramwica, ariko ariremesha nta gusenga, arahishurirwa, arubati reka duhimbaza Imana. Ngo haciye amanuka kwe kibasubiranyemo, hariho izindi ngabo zamanutse. Mubana ni musoma ngo baricanye bose baraheza. Ndiko muvyumva gushika kwa nyuma basigana barabana 1 2 duterere rimwe pyu furapfuwe twese, nta numwe yasigaye. Kandi bicanye ingabo z'Imana bo baraba gutya. Ari intambara tutanesha ko dushaka kwigwanira. Turashaka kwigwanirira, turakoresha ubwenge tukawuteka. Ubwenge ni byiza kubukoresha, ariko kubukoresha kose kumumenye uti nta nakimwe nshoboye ntari kumwe nandiho. Uko bimera kose ndakene nivyo umunyeshure uze wige, uraroboroka. Kya twashira amazi indobo tugashira ibirenge mu ndobo, tuko turaboroka. Histoire nagenda mvuga muri bus, histoire yose amapaje nkayatuna mu mutwe. Kwiga ni byiza, ariko ushira ivyizigiro muri ndiho, apana mu mutwe wawe. Haleluya. Amajambo nakunda gose ineza, bavuze amajambo yani nyene. Hari n'Imana mpishuye ati ineza igihe cyose mu gitondo usenga wame wibuka ineza y'Imana. Ushobora ngo ineza yawe cyangwa imbabazi zawe zamaho, ushobora kuyivuga hanyuma ugasaba kwidodomba. Ashobora yuko igihe cyose widodomvye urabifuse. Haleluya. Icyambere mwacumbise rero, ikigo ndashaka kwibagira ineza y'Imana. Ineza n'imbabazi z'Imana kirazira kuvyibagira. Imisi yose kurasenga ushime Imana ku mbabazi yakugiriye, ushime Imana ugakiza yaguhaye, ushime Yesu ku rupfu rwiwe, uvuga uti imbabazi zawe zamaho. Mana sindavyumva, ndi muri confusion, sindavyumva, ariko iconze ico urazi ivyo urakora. Aje nawe uramugabo birahari, sivyo? Cyo cyambere rero mwacanditse ineza y'Imana. Icyakabiri ubunini bw'Imana, la grandeur de Dieu. Haleluya. Hari ibintu tudashikira mu buzima, cyangwa ushobora kutazoshikira na rimwe mu buzima kubera ingene ubona Imana, sivyo? Turabantu ngahanye benshi amajana, ariko twese woza na thermometre ipima ngene munabona Imana, nta numwe anganya n'uwundi. Harafite Imana zigufi cyane, Imana zonze cyangwa zidanutse, harafite Imana y'ibigatanya, harafite Imana ishobora byose, hari Imana ishobora bimwe bimwe, harafite Imana ishobora gukiza umutwe gusa, cyangwa Imana ikiza ingwara zikira kwa muganga gusa, sivyo? Imana ikorera muri logique humaine, byose bivangana ubona Imana. Ariko ndakwereka yuko hariho kwama wibuka ubunini bw'Imana. Kwibuka ubunini bw'Imana rero ni ukwibuka uko ingana, kandi ukayibwira uko ingana, ukayibutsa n'ibintu bigaragaza ubunini bwayo. Haleluya. Wacyari ngaho ntuhakure aho nyene wari uri mu ngoma ya 2:20. Ndiko mukubona byumva rero banoguruka, kuko byarafashije gutahura Imana ku rundi rugezo. Ngene yasenze
jya ku murongo wa kabiri kugira bavyumve neza. Aho nyene de Chronique 20 hera ku murongo wa kabiri. So murongo wa kabiri ndakwereka. Soma verset 2. Maze haza imburi zibarira Yehoshafati ziti uratewe. Haje ingabo nyinshi z'isinzi zivuye i Siriya hakurya y'ikiyaga, kandi ubu zigeze i Hasasoni Tamari, ariho Enigedi. Gatatu, Yehoshafati agira ubwoba, acagira umwete wo kurondera Uhoraho, ashinga umunsi wo kwisonzesha mu Buyuda ho. Haleluya! Kugira ubwoba, ndabwire, kugira ubwoba si icyaha. Mana mbabarira ntagize ubwoba, si icyaha. Sivyo? Ariko kirashobora gutuma ukora icyaha. Sivyo? Yagize ubwoba. Mwemaze ko Yesu yagize ubwoba. Bagiraje ku musaraba. Yagize ubwoba. Araba triste, araga n'ubwoba. Kubera agiraje ku musaraba. Aranasenga ashaka kweshapa umusaraba. Ariko mu Waheburayo 4:15 siko ngo Yesu yagerageje muri vyose nta cyaha yigeze akora. Nubwo bavuga ko yagize ubwoba ariko nta cyaha yakoze. Ariko ubwoba bashaka gutuma akora icyaha. Yagize ubwoba atagira umwete wo gusenga. Acavuga ati twisonzeshe, twiyirize, duhamagare ndiho. Haleluya! Mbega ugize ubwoba ucigira iki? Telefone abantu bose uzi ku isi. Tabara! Ari umudamu umwe iyo agize ikibazo n'umugabo wiwe, abantu bose bashobora kubabwira ati biranse no kuri statut. Kakanu emoji ko kurira. Bagira iki? Bagufasha iki? Ndabwire, kubwira umuntu ikibazo cyawe si bibi. Ndawubwira wari we. Nimba ubwira umuntu agufasha kwiterera umusozi wawe, mutwaro wawe agagusengera, aho ni sawa. Nimba uja kubwira muri serire ibintu byawe n'umugabo wawe, intimite, ukubwira ntubwira abantu 10 gusa, ubwira abantu 500. Uko umaze kubwira ati ndakubwira nibanga rero tumusengere, bimeze nabi, nta kigenda muri chambre, nta kigenda. Ubwiye nawe haguja ku musozi acabwira undi mukorego ujya mwene data aba shene y'abantu 10 nta kigenda muri chambre, nta kigenda. Nawe ngo bagiye gutanga imitwaro yo kuraba ubwira umutwaro. Niba ubwira umuntu avuga ati jya mu gihe bafite imikoranire imitwaro, sivyo? Rero hari ibintu utaja kubwira abantu ko atashobora kumarira, ariko ubwira umuntu wizigira ko aza kwikorera umutwaro akarira hamwe nawe, ngo murire n'abarira, sivyo? Ngo munezerwe n'abanezerwa. Nta kintu kibaje ngikurarira ukabona umuntu aje kuguhoza ugasanga ariko aratwenga. Jambo gihe banavuga ngo murire n'abarira, sivyo? Ikibazo cyawe kibwira umuntu ashobora kucikorera. Ari umuntu uvuga ati arashobora kwikorera icyo kibazo bagufasha gusenga, mubwire. Ariko ngo yagize umwete wo gusenga no kwisonzesha. Nashaka tuma amasengesho yavuze. Haleluya! Hari ibintu bikomeye yavuze ngaha. Umurongo wa 6, umurongo bandanya, umurongo wa 4, sivyo? Maze Abayuda bose bakoranira hamwe ngo basabe Uhoraho abatabare. Nuko bava mu bisagara byose by'i Buyuda bazanywe no kurondera Uhoraho. Maze Yehoshafati ahagara mu ikoraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu, aho nyene ku ngoro y'Uhoraho, ahanganye n'urugo rusha. Arasenga ati Uhoraho. Banzugeze ngaho. Shaka attention yanyu, sivyo? Nashaka twumve amajambo Yehoshafati yavuze, kuko iyo ugize ubwoba ntubona ubunini bw'Imana. Iyo ugize ubwoba ubona ubunini bw'ikibazo cyawe. Ndabaza kuvyumva mvuga rivyo. Iyo ugize ubwoba barakwishe, ugiye gupfa, rapport médical, maladie incurable, ugiye gupfa. Wana yuko bidashoboka. Imyaka yawe menopause, ndaro nk'umwana n'ubwoba. Ariko ngaha
yagize ubwoba agira umwete wo gusenga no kwisonzesha. Twumvirize amajambo yavuze. Haleluya. Tube inspire y'abahizi muri Bibiliya. Imana ishimwe. Yasenze avuga gutega Piyo. Arasenga atewe uhoraho mana y'abasogokuruza. Wewe uhoraho mana y'abasogokuruza. None si wewe mana yo mwijuru. None si wewe mana yo mwijuru. Kandi si wewe ugaba abami bose b'abanyamahanga. Ngo wiki. Si wewe ugaba abami bose b'abanyamahanga. Imana ishimwe. Ngo mu Gifaransa bavuze ngo mu wa gatandatu. Ngo n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Comme tu vyumva igituma yasenze gutyo. Jewe amasengesho ndayigira muri Bibiliya, sivyo? Yatewe n'amahanga ngahe atatu. Acakura amaso kuri ayo mahanga. Haleluya. Izo ngabo yazikura kwa amaso, acabwira Imana ngo mbega siwe Mana uri mu ijuru. Kweka ngo mbega siwe Mana uri mu ijuru. Kuko hariho kamere yashaka kumwibagiza. Mutima wanje ni wibagire. Mbega si wewe Mana. Haleluya. Ngo mbega siwe Mana uri mu ijuru. Uganza kubami bose. Harimo n'aba batatu bari ngaha. Mana sivuze ngo Imana iganza aba batatu. Uganza bose ku isi. Anye rero mu isezerano rishasha ntitubona abami abahwa. Tubona abami, tubona les autorités, tubona les dominations, tubona les puissances dans le royaume des ténèbres. Mwisi y'umwiza y'umwijima muzitaboneka hari abami tutabona amadayimoni babami baganza. Hari umwami w'ubusambanyi aganza ku buzima bwawe. Hari umwami w'ubeshi aganza ku buzima bwawe. Hari umwami wa escroquerie ashobora kuba aganza mu buzima bwawe. Hari umwami wa masturbation ariko aganza ku buzima bwawe. Ariko urwego rw'Imana mbega si uganza kuri abami bose. Hari umwami wa celibat endurci akwiye kubwira Imana ko Imana iri hejuru yawe, iri hejuru yiwe. Hari umwami w'ingumba Imana iri hejuru yiwe. Mbega ubona Imana yawe gute? Ashaka twumve yuko uko ubona Imana niko igaragaza mu buzima bwawe. Aho ugeza kuyibona, aho ugeza kuyizera, aho ugeza kuyibwira iciri. Haleluya. Aya majambo yaranyubatse gose ngo mbega si wewe. Kwe kibaza ikibazo nawe uribaza ati mbega si wewe. Kwere kuvuga ati none nimba ari wewe gute notinya abantu bagabo batatu? Gute notinya idayimoni y'ingumba? Gute notinya idayimoni y'ubwicanyi? Gute notinya idayimoni y'ingwara idakira? Kweke noitinya kandi uri hejuru y'abami bose. Haleluya. Bandanya ngao sisi. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'inkomezi bituma ataho guhagarara imbere. Aya gasubiremo. Gasubiremo. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'inkomezi bituma ataho guhagarara imbere. Nana kimwe gishaka kuresista. Kubera iki twihebura? Kubera iki twihebura? Mana nyarutsa menopause irageze. Ndaza kwereka. Umviriza, hariho kwagura Imana muri wewe. Sivyo? Mbega waruzi yuko yubwiriza Imana nta muhungu n'umwe mbona ukura isuzugura. Jegendera kuri programme y'abahungu ndakubwiye. None ko atawundaba ushaka kuraba kugira iki? Ati ushaka ndakurabe jewe. Imana ishaka kuvuga amajambo ikurabe. Erabwire bashaka kuraba bakubenga bose. Kandi bakuravye banakubwiye na poem. Babije kuri profile yaho. No kuri statue. Bigahera. Ariko ndiho niyakuraba. Yeah! Ndiho niyakuraba. Aravuga ati ni jewe signature ndiho. Pa! Ninde mu kiganza canje? Bo mu kiganza cawe harimo ububasha n'inkomezi. Nta kintu na kimwe gishobora guhagarara imbere yawe.
duhindure ngene tubona ndiho. Uyu mugabo yakora avugana amajambo yari muyabira niko bavuga Barundi. Yari muyabira. Nimba uri muyabira vuga aya majambo. Mutinye. Haleluya. Imana nikangwa n'ubushuye bw'amazi. Abasore batatu bayaciye umuriro baravayo. Atana kamoto. Akamoto k'umwotsi w'ikinyarwanda ni gute? Umuhumuro w'umwotsi. Atamuhumuro cyangwa atakamoto k'umwotsi. Bagiye ahantu mu muriro. Bayavayo kubera iki? Hariho assistance ya 4e personne. Hari umuntu wa kane. Umwami araza ngo nashizeho abantu batatu. Ko muna bane. Wa kane yavuye he? Wa kane ari ngaha. Arindire ko wizera. Uvuga uti uko bizakose. Hari Imana mu ijuru. Mbega si wewe. Haleluya. Uganza kubami bose. Sindakunda gose abahizi nk'aba. Aya makestion ndayakunda. Ngo mbega si wewe. Ngo mu kiganza cyawe. Hari raporo medicale. Yo ni ikiganza cy'umwana w'umuntu. Ikiganza cy'Imana. Raporo y'Imana ivuga iki? Hanyuma verse 7 7. Sisi wayejeje. Sisi wayejeje. 7. None gamana yacu. Si wowe wirukanye ababa muri iki gihugu. Ndaza kumutahura ikintu kimwe. Bari mu gihugu cy'isezerano. Cyarimo abantu bakomeye bigatanya. Bubatse amazu. Imana bakwita hanze bose. Ikiyaga ati nimwinjire rero. Mbega abantu bari ngaha si wabasohoye. Ndikuvuga yuko Mana watuzanye ahantu utwikireyo. Oya. Ariko ararezona muri we. Mbega aha turi si abari hose wabakuyeho. Siko umuntu w'ingwa kuravuga. Urabasohoye bandanya. Wirukanye ababa y'abantu bawe. Subiramo. Wirukanye ababa muri iki gihugu imbere y'abantu bawe b'Abisirayeli. Ukagiha uruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wawe ibihe byose. Wagihaye uruvyaro rwa Abrahamu. Wagihaye abana ba Yakobo. Ahano turi niwe wahaduha. Cyo tumugoye kumenya ngene usenga. Imana ishimwe. Umwana wawe amerewe nabi aragwaye. Mbega si wamumpaye. Ni Satani yamumpaye. Haleluya. Tugiye kumenya yuko Imana hejuru y'abami bose. Umenye ko Imana hejuru y'abarozi. Mbega abarozi si wabaremye. Umurozi ninde yamuremye si wewe. None arafise ubushobozi bwo guhagarika umugambi wawe. Kubera iki ntinye umurozi kandi wewe waramuremye uri hejuru yiyo. Haranugera Satani asuri kukubona. Yagiye he? Twari turi kumenga aha tiko turanyiminyana. Yancomotse. Ibyakoze n'intumwa cya 4, sivyo? Hari nisengesho nshaka kubereka, nkunda kurizana kenshi yerekana ngene aba intumwa bari menase bashaka kubica kwa izina rya Yesu. Imbere yuko kuya dusimbe kwera umwanya ari muto, bari bamerewe nabi, bababwiye ati mugaso bavuga Yesu turabica. Kandi Herode cyane Pilato bavuze ngo turakwica nta black bitera boba bafise uburenganzira bwo kwica nta sentare uja kwitwa bacabagera bagira ubwoba hanyuma bariremesha turashaka twumve ingene basenze verse 24 kuri 24 niho byumvikana shaka twumve isengesho basenze 24 nabo bavyumvise bavuga n'ijwi rirenga babumvise ko bagira bicwe bacabasenga bavuga n'ijwi rirenga babwira Imana n'umutima uhuye bati databuja niwe waremye ijuru n'isi Seigneur niwe waremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo byose gera ngaho gatoya bari muri plan yo kwicwa batabwira Imana ko yaremye isi n'ijuru ubabigira umutwe n'amaguru ivyo bintu kweki bavuga ibyo kweki batanguye kuvuga nivyo Musa bananje baravuze ko bagira babice ariko batanguye kuvuga iki ubunini bw'Imana. Bani majambo masengesho yabo
batanguye kwibuka ubunini bw'Imana. Ntiwibagire ibintu bibiri: ineza y'Imana n'ubunini bw'Imana. Igihe cyose uri bungorane, karabaye warasohoye, yanyandikiye, ejo nzosohoka hanze. Ninde ukuravuga ubunini bw'iyo ngaho? Ninde ari munini ngaho? Nyene inzu. Azuma biya byumvise. Hariho kubwira Imana ubunini bwa nyene inzu. Robaye. Yabihejeje, yabivuze, yanyandikiye n'umutahe nguyu. Uri kurakakamisha nyene inzu utabizi, ukuramuha inkomezi nyinshi, ariko umuntu yabitahuye yovuga gute? Mana mwijuru, mbega amazu yose yo kwisi sigwawe? Abasore muri ngaha, Mana yo mwijuru, inkumi zose zo kwisi sigwawe? Abahungu bose sabawe? Kurako ntushobora kubura uwo ntorera muri bajya bose, kuko nabaho. Karabaye imyaka, ari wigeze kumara imyaka 50 iregereje, nayo wa 60, nayo wa 70. Birabatwengeje abakatwengo kasara. Uzogera bwira Imana imyaka yaho. Mana ehera twarumvikanye nta 40 nshaka gushikana. Gira Imana ati, Mana wewe ufite ijambo rya nyuma. Ni ufite ijambo rya nyuma. Isi yose ni wayiremye. Bakubwira Imana ngene Imana imisi wose 24. Waremye isi yose, n'inzuzi na ramera n'ibirimo byose. Verset 25, 25. Kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuruza Dawidi, umusavyi wawe, ubivugisha mpwemu yera, utabanyamahanga niki kibateye umuvurungano, n'amoko yagiriye ingingo iki ivy'ubusa. Abami bo mw'isi batonze urugamba, n'abakuru bakoraniye hamwe kurwanya Uhoraho n'uwo yarobanuje amavuta. Imbere yuko avuga ngene Herode na Pilato bagiye hamwe, yabanje kuzana umurongo muri Zaburi. Iviza gusoma ijambo ry'Imana ukamenya amasezerano y'Imana. Haleluya. Ariko ngo bagiye hamwe kugira bahagarike iki? Hariho verset 28 nshaka simbe gatowe. Verset 28. Ngo soma 27-28, 27-28. Kandi vy'ukuri muri iki gisagara Herode be na Ponsio Pilato hamwe n'abanyamahanga n'imiryango ya Isirayeli bakoraniye kurwanya umushumba wawe yera Yesu, uwo warobanuje amavuta, ngo bashitse ivy'ukuboko kwawe n'inama yawe vyari vyaragabiye vyose ko bizoba. Ntimwatahuye neza 28. Pilato na Herode bari puissant, basi ubushobozi, bagira bahagarike ivyo warangije kera muri conseil, mu gifaransa niko bavuze, mu nama yawe mw'ijuru. Muri Zaburi 139, Psalm 139 bavuga ngo mu gitabo cawe imisi yanje yose yarimo imbere y'uko iyo misi baho. Nubwo yuko kazuza yawe Imana yamaze kwitegura utaravuka, umugabo wawe Imana yamuteguye utaravuka, umugore wawe yamuteguye utaravuka, ibyo udakora byose yaramaze kubirangiza. None iyo daimoni ishobora kuza guhagarika ibyo Imana yamaze kurangiza. Tukubwira Imana ati, mbega ninde umwana w'inyama n'amaraso ntashobora guhagarika umugambi w'Imana? Nashaka afite inkomezi zimeze gute injima? Ndabwire ushobora kumara ati, none ko nabonye injima abana b'abantu bahagarika, abana b'abantu bonona. Ikibazo si Imana, ikibazo n'abo bantu bataratahura guhagarara muri position yo kwizera. Haleluya. Ukiye guhagarara muri position yo kwizera ko ibyo Imana amaze kurangiza bitegeza gushika. Kwa minute niyongere ngahe 5 mu mpinga 5, sivyo? Oya ikangerageze kongera ku 5, sivyo? Hari byinshi byo kuvuga, Mana ishimwe. Hari byinshi byo kuvuga, ngene dukwiye kubona ubunini bw'Imana. Ngenda bereke ibintu 5 jewe nama mwasengesho yanje bitaburamo nari, kandi ngunda kwirefera ibintu 5. Imana yakoze ibintu byinshi muri Bibiliya, sivyo? Ariko ari ibintu 5 yakoze muri Bibiliya
shaka kubona ubunini bw'Imana igihe cyose nsenga namangeza kwibuka imbere yuko nabivuga ibyo bintu bitanu nashaka kubibuka yuko uzokwama wibuka ikintu cyose Imana yagukoreye kera ahantu Imana yagukuye no munsi ushobora kuba ufite akazi keza warize amashuri uraheza ibuka iyo wavuye ndiko ndasenga nabwira Imana sishobora kwibagira kakamatera sishobora kwibagira ikimbabaje nuko ndagatanze nagahaye umukozi iyo menya kabika nkakereka gusenga nashima bakazokika abana babo bakabona napfuye nimba ukigafise nugate kabike kabike imenyetso ya ejo nagiye Jerusalem bakwarubaka irya temple ngene yarononeka barageza kwisuramwo ndabona abantu bahagaze n'ivyuma abengineer bakoragereza gusubiramwo bijye bibuye bigume bihabaze gutya kugira nibishoye kubomoka abantu bose babone aho Imana yariri insandu kwisezerano aho yariri ndabwikira Imana gukoreye pika shima Imana wibuke Imana ndashisha Yesu shopfa nibagiye umunsi umwe nari 0 francs 2004 2008 0 francs 0 naya bisi ndambwira muhira ata aho naba atacho gusha mu nda kihari shonje nabwira Imana abo uko biri kose sisaba kuramuza umuntu Iga ndabi neza yawe n'ubushobozi bwawe ndagumye ngaha nimba ndara n'inzara warankuye rubumbashi ndayibuka ndabona haje umuntu w'umujyana ndamutse nari ngaho mu rubanza ngo nanshinga gukora musa turaganira none ngo nta kabare ngaha kari tuje bya brochette haleluya iyumvire nariye brochette nariyongeye baranyongera veterinary uri he Imana ni nziza iyo yizeye Imana ni nziza naraze bane sishaka umva aho rero kuva uwo munsi nashefata decision Mana sinzosubira gufata ideni mu buzima bwacu kuko byaramera nabi ideni mu kugishura nafata irindi deni yishura ryarinde habona bya bindi hagara igihe biracika escrow iyumvire urumwana w'Imana akwita ngo mu escrow kandi ari mu escrow kubera iki gutinya kubabara emera ubabare uzabara umwanya muto na Yesu yarababaye ariko yazutse okay nashaka rero wama wibuka ntuze bagira umuntu yamaguha lift umuntu yagura amafaranga ya bisi ntuzo mwibagira niba ari ruguru duga ruguru niba kiri muzima Imana ibishoboje mu kwezi kuza nzogenda rubumbashi pour 3 jours kuko naratoye abantu bangawira mfisida mu muzi bambi sabuni naramutelefone ndamaza nti wa mugabo yasesana do coiffure aracyariho uzomurondera yamamwa kwa gusa aje kumwa no kogosha aje kumwa agacama agapapuro karimo iki karimo isukari abo bose ngene kubarondera abakiri bazima ngene kubabona kirazira kwibagira aho wavuye haleluya imize ndiko nasenga nabwira Imana sishobora kwibagira aho wankuye haleluya bintu bitanu icyambere ni inkuru ya ndiko nabona ushaka kubona ubunini bw'Imana namanibuka Adamu ndiko jenga njeje nyina zibuka ibyo bintu ngene Imana aremye Adamu ni mwanzwe namurembe kirambwiye Imana ni gute ndiko nagira ko turagira ikibazo cy'abantu bagwaye ingwara wewe mbega si wewe waremye Adamu umukuye mu mukungugu yumvire umukungugu poussière agavamo urugabo rw'igifuwa ruboga made in heaven afise ingwezi afise ibintu byiza gusumba ibyo ufise kuko ikiganza cima avuye ngaho mbega si wamuremye mbega si wafashe igufa akoramo umugore mwiza nka Eva iyo ukuravuga ibyo bintu ukureka Imana ingene uyibona Mana bavuze ko bigoye
oya vrema ngo ntikira niko bapfutse. Mbega si waremye umuntu mu mukungugu wonanirwa kuvura indwara. Ni gute indwara yo kunanira kandi hari abantu baziye ko babona bafata Imana nk'uko umengo yarashaje. Ubushobozi bwayo bwarabaye expire. Yarakoze kera ikire madame yari kiri 4 no musi yashaje. Idiho ni wa wundi ko yari kera. Una musi nibiye bidashira. Zankomezi zare madamu ziracari ngaha. Uno musi Adamu na banavuga imisi yose niko abandi bantu bavuga. Namadamu vuga amasengesho yaje. Ikirishe nkunda kuvuga. Iyo unasenga abagore batarasama. Sivyo? Jena na manzana Sara. Sara yabyaye afite imyaka ingahe? 90. Yagize mariage rya. Sinzi? Bagira rya. 20. Harabandi haravuga ngo 40 cyangwa 20 ariko iconze cyo yarenga 50. Sara yamaze imyaka 50 cyangwa 70 ari infectile ari ngumba no muzikenza mana uri gitangaza kenza jewe mikanguka ndire 20 na 30 kuko ya mana ya Sara umwana niyo duno munsi ko turase nimba umugore yamaze imyaka 50 adasama yarashoye gusama ngo umugabo wiwe atakigira no kwifuza umugore ko Bibiri ivuga mbona mama Desi yaragifise no mugore Sara ntiyacifuza no mugabo ariko Imana yavuze yategetse mu ijuru kumwana aravuka abadamu mushaka abana mwamwibuka Sara mwamuvuga Sara imisi yose ubwira Imana uti mbega si wahaye Sara umwana imyaka 50 imyaka 10 ningahe wanje baziki. Haleluya. Ikindi namvuga ikiyaga gitukura cya gatatu la mer rouge namanda ivuga imisi yose kwera iki gitukura cyerekana blocage de la nature ikintu naturellement kikuzibira ikintu kikuzibira mu bigaragara sivyo umuntu afite menopause yaciye ntashobora gusama niko bisa sivyo umuntu atamashuri afise hari ubuzima isi imuha sivyo niko bisa hariho ibintu unafite aha umugihugu Kenya hari ibintu ndashobora kuronka hariho imyaka umaze gushika imyaka iniyi nta mugabo uronka umaze gusagukya na gutya uri munini gutyo iyo byose ni cya gitukura rero icyo cya gitukura haleluya inkoni ya Mose yari ikigereranyo cya autorité de Dieu ukuganza kw'Imana ikiyaga inkoni ya Mose yayishize hejuru haleluya yerekanye ubushobozi iyo buva ubushobozi buva mu ijuru buracinzira ahatari inzira. Icyakane haleluya ibibambazi bya Yeriko byari barikade birashoboka kushaka kurengana ariko kwera Imana yategetse birasenyuka. Wamuvyibuka amasengesho icyanyuma nkunda kuvuga Lazaro yamaze imisi 4 Lazaro yazuse amaze imisi 4 yamaze kunuka bisigura yuko yari yageze ahantu adagishobora kugaruka ku buzima. Hari ibintu ushobora kuvuza mu buzima bikwereka udashobora atacizere na gikeya ugifise na chance na nkeya ufise sivyo niba ubona ko situation yawe isa niyabaye desespere birashoboka wame ugana muri Yohana 11 uzana inkuru ya Lazaro imisi yose nimba yarazuse haleluya n'ibintu byawe byapfuye bizozuka mu izina rya Yesu. Cyo gituma Yesu yavuze imbere yuko akora igitangaza yabanje gushima Imana. Muze gusoma neza Yesu yashimye Imana ari uko Lazaro yavuyeyo. Yashimye Imana ataravayo. Yashimye Imana imbere y'igitangaza. Yashimye ndagushima ko munyumva kandi haleluya ndagusabye bikore. Jewe ndazi ko bishoboye. Jewe ndazi ko bishobora. Ariko nshaka kubikore kuri izi numva. Bikore kubwaba kuko jewe ndazi ko bishoboye. Yesu ni Imana yakoze igitangaza kwera Marita kwera Maria kuko malgré ko yagejeje kubumbisha bagumye bari ntagondwa
baranze kuvyemera ko bishoboka ngo yega azozuka ni mu bapfuye. Ariko Imana yabikoze kubera isengesho rya Yesu. Bikore kugira babone kuri mashoboye. Katugeze ngaha. Ibindi sobana hanyuma. Ari byinshi cyo kuvuga. Imana ishimwe. Ariko nasaka ufate ibintu bibiri. Ineza y'Imana. Mu masengesho yawe nihabure ineza y'Imana. Sivyo? Mu masengesho yawe ntuzobagire kuvuga ubushobozi bw'Imana. Igihe uzogana kuvuga ingorane zawe mu muryango, ingorane zawe mu bana bawe, mu rugo rwawe, ibibazo byawe, ntuzogende kuvuga ivyo bibazo ingene ari binini. Hindura uvuge ubunini bw'Imana, ubone ko Imana ari hejuru ya byose, ivuga rimwe bikaba. Imana yavuze haraba izuba, haraba inyenyeri, haraba ukwezi, abapfuye bakazuka. Imana yabwiye abantu bamaze gupfa ari amaskelete. Amen. Amaskelete ababwiye ati bwira amagufa arahaguruka, inyama zirajako, ingabo ziratuka umusozi. Iyo Mana niyo dusenga uno munsi. Iyo Mana niyo Mana yawe niba wizeye. Rero shaka uhindure n'ubona duhaguruke dusenge. Haleluya. Dusabe Imana idushoboze. Haleluya. Dusabe ubwo bushobozi. Mana turagushima kuri Imana nziza. Turagushima ku ijambo ryawe twumvise. Ndagushima kumena n'ingaho wese. Twese ngaho turakeneye izo nkomezi. Turakeneye kwibuka ineza yawe, kwibuka ubushobozi bwawe. Urakoze Mana ku bantu ugiye kugira neza. Ndagushima ku bantu ugiye kuduza ukwizera. Hari abantu bako barumviza ku radio, kuri internet, benshi bari baheze gusenga, bari babivuyemo buzuye kwidodomba, ariko muhemu yari ariko aravura ukwizera. Hari bitangaza bigiye gukoreka, hari ingwara zigiye gukira, hari ubuzi bugiye kuboneka, hari mariage agiye kuba, hari abana bagiye kuvuka kubera Mana twatahuye. Hari umuntu akarumviriza kuri internet aryamye adashaka kuvyuka, ariko ndagushima ko byuka mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, urakoze Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo. Ukoresho nukuno munsi nikuzokamira bidashira, icyubahiro n'uganza bivyawe ubu ne bidashira mu izina rya Yesu. Amen.